twisunze itegeko rigenga CNTB mu ngingo yaryo ya 32 agace ka kabiri ivuga ko ikiringo cyo gushikiriza ibirego bishasha kirangira igenekerezo rya 13 Ntwarante 2021. Twisunze kandi iryo tegeko nyene mu ngingo yaryo ya 31 ivuga ko ikiringo c'umugwi CNTB kirangira igenekerezo rya 13 Ntwarante 2022. Twisunze ingendo abagize umugwi zo kwishikira ku kivi bakora, umugwi w'igihugu uje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo ushikirije ibi bikurikira: umugwi CNTB nta birego bishasha uzosubira kwakira inyuma y'igenekerezo rya 13 Ntwarante 2021. Abaserukira umugwi mu ntara zitandukanye basabwe kuvyubahiriza. Abafise amatati y'amatongo inyuma y'iryo genekerezo bazitura amasentare asanzwe. Umugwi uzobandanya wumviriza amatati uzoba wakiriye imbere y'iryo genekerezo, haba ku rwego rw'intara hamwe n'urwego rw'iyungururizo. Mu kurindira ko ikiringo c'umugwi kirangira ku igenekerezo rya 13 Ntwarante 2022, umugwi CNTB ushikirije canke uhanura ibi bikurikira: kubaha no kubahiriza umugwi CNTB n'itegeko riwugenga. Umugwi CNTB uragabisha abo bose bahagaritswe kurangurira ibikorwa mu matongo arimo amatati kica amatwi. Abafitaniye amatati basabwe gutora ingingo mu gihe zasohotse, utayishimye akunguruza. Umugwi uboneyeho kugabisha abiteza utunyoni ntibaze gutora ingingo ngo barindiriye ko ikiringo c'umugwi kirangira kugira ngo bace bitura amasentare. Hariho abambi kibara umugwi ko atakindi ukora atari kurya ibiturire. Twashaka gusaba ababivuga ko boza n'ivyemezo kugira ngo umugwi uheze ushengeze abo babirya. Aha twomenyesha kandi ko ubutanzi igiturire n'ubucakiriye bose bahanwa hisunzwe amategeko mpanavyaha. Hariho abigana ibimenyetso n'ibidodo by'umugwi ndetse n'umukono w'umukuru w'umugwi. Ivyo vyagaragaye mu ntara za Makamba, Rumonge n'igisigara ca Bujumbura. Twabamenyesha ko ico ari icaha gihanwa n'amategeko. Hariho abavuga ko umugwi uriko urasubiramwo imanza, no kuvuga amatati yaheze biciye mu kumvikana. Ibyo sivyo, ahubwo ico dukora mu gihe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ryagenze nabi turabisubiramo. Uturorero: mu masezerano y'abafitaniye amatati hari igihe baba basezeranye ko bagabura itongo ibice bibiri bingana, ariko ugasanga umwe yaronse ca gatatu uwundi bibiri vya gatatu. Turaheza tukabatunganiriza, umwe wese akaronka igice uwundi ikindi nk'uko amasezerano abivuga. Akandi karorero: harashobora kuba amasezerano yo kugabura itongo rikaba ryishikira kw'ibarabara, ugasanga umwe yahawe igice kidashika kw'ibarabara. Iyo atwituye turabatunganiriza mu gusubiramo ingene ryogaburwa kugira ngo bose bashike kw'ibarabara. Akandi karorero: hariho abitwa abakomisiyoneri bitwa ko baserukiye abafitaniye amatati. Mu gihe hasohotse ingingo idashimisha uwo aba yaserukiye aca atangura kuvuga yamoye. Twashaka tumenyesha abo bantu ko umugwi uzobashengeza imbere y'ubutungane, nico kimwe n'abambi kibara umugwi ngo ugira iturire. Hariho abidogera umukuru w'umugwi ngo habaye gushikiriza itongo waritsindiye ngo aca asohora urwandiko ruhagarika iryo shikirizwa. Twomenyesha ko itegeko rigenga umugwi riha umukuru w'umugwi
ubwo burenganzira mu ngingo yayo ya 22 agace ka kabiri igihe cyose abona ko bikenewe. Mu kurangiza twashaka kumenyesha abarundi ko hariho abarundi bamwe bamwe bagifise agakoko k'amacakubiri katarabavamo. Umugwi Sentebe utunganiriza bose utaravye ubwoko, intara canke ka mwana wa mama. Ico uwituye afite uburenganzira arakironka.